Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye urugendo rugenda mu ijuru, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu, nitugire Kristu. Uno munsi dusabikanya ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu gitabo c'Amamuko canke se igitabo c'Itanguriro. Ni ku kigabane cyaho cya gatandatu kuva ku karongo ka 13 kugeza ku karongo ka 22. Harabambwiye ko iyo mvuze igitabo c'Amamuko badategera igitabo mvuze icyo ari cyo, ariko bisiguritse neza ku bandi usanga handitsemo igitabo kumbure Itangiriro, igitabo c'Itangiriro nicyo gitabo c'Amamuko. Rero hari n'ibindi twavuganye ku bijanye n'ibyo soma muri Bibiliya, bamwe bagasanga iwabo nta biriyo, nabyo nzobisigura uwundi mwanya kuko igisomwa ni kirekire. Ubwo rero ni kuri gatandatu, ku kigabane cya gatandatu ku karongo ka 13 gushitsa kuri 22. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo imyiteguro ya Nowa. Imana ibwira Nowa iti, uko ndabibona umuhero w'igifise umubiri cyose urashitse, nkako isi yuzuye ububisha kubera abantu, mbere nza kubatikiza hamwe n'iyo si. Weho niwibazira ubwato mu biti by'uburembo, nyabwato uzobucemwo ibyumba, ubuhomeshe ifumba imbere n'inyuma. Nguku ukuntu uzobugira: mu burebure buzogira intambwe 300, mu bwaguke 50, mu buhagurutsi naho 30. Ubwo bwato uzobuha igisenge gikirurutse, ugifatire ku ntambwe imwe amaja hejuru, ube ariho uzobusakarira. Umuryango w'ubwato ubushire ku ruhande, ubuhe igice cyo munsi, icya kabiri n'icya gatatu. Nanjye ngiye kurekurira isegenya ku isi itikize ikiremwa cyose gifise ubuzima munsi y'ijuru, ikiri ku isi cyose kizopfa. Nzokunga isezerano ryanje hamwe nawe. Uzokwinjira mu bwato, wewe n'abahungu bawe n'umugore wawe n'abakazana bawe. Mu bifise ubuzima byose, mu bifise umubiri byose, uzokwinjiza mu bwato bibiri, ikigabo n'ikigore, kugira ngo nabyo ubirokore kumwe nawe. Mu bwoko bw'ibiguruka, mu bwoko bw'ibikoko, mu bwoko bwose bw'ibinyogomba hasi, bibiri, mu bwoko bwose bizokwinjira iwawe kugira ngo bibeho. Nowa nawe akira ku biribwa byose, ubyiziganirize, nibyo bizoba ifungurwa yamwe nabyo. Nowa arabigira nk'uko Imana yabimutegetse, niko yabigize. Bene wacu muri Yezu Kristu, iri ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Aleluya, amen. Bana b'Imana, turabandanya kuzirikana iri jambo ry'Imana. Ndizera ko nagiye ndabereka, twarasomye kuri iki kigabane cya gatandatu, twahereye ku karongo ka mbere aho twabonye inyanduruko y'isegenya
nagiye ndabashiriramo n'ibintu by'ibimenyetso by'ibihe kugira tubitahure. Twaranasomye kandi ububisha ku isi. Ubu rero turabe imyiteguro ya Nowa. Imyiteguro ya Nowa. Ububisha ku isi narabazaniye ibirobo bimwe biriko birasimbura abantu, ibindi bisimbura abagore, bisimbura abagabo. Ububisha ku isi burya n'ububisha abana b'Imana, n'ububisha bubi. Uyu munsi nari kuba nabazaniye n'ibindi, ariko kubera umwanya utanyorohereje ntacyo tuzobitegura n'ikindi gihe, kubera mu isi ibyago biriko biraba ni byinshi cyane kandi bibi. Ananje nza ndasenga kubera nibyo ndi kubona hano muri Australia, ku mwuzure, ku mazi, ku mvura idahita, ku bantu bariko barapfa kubera imvura. Bana b'Imana nitwijajare, kandi twarize mu byahishuriwe Yohani akarumbeti ka 6, twarabonye baba marayika bane bari babohewe ku ruzi Eufrate. Imana ivuga ngo babarekure, kandi twarabonye ibyo bagomba gukora bibi. Nibyo turimo rero. Udasenga, utarekeje umutima ku Mana ngo ahungire muri Yezu Kristo afise ingorane. Ndakwipfuriza guhungira muri Yezu Kristo. Ijambo ry'umutwe twisunga riravuga ngo imyiteguro ya Nowa. Imyiteguro ya Nowa. Nyimba tugomba kumva imyiteguro ya Nowa. Nowa wa kiriya gihe nawe ba Nowa wubu ugira imyiteguro, kuko nutitegura ni wishinga gusamara uratembana n'umwuzuru uri kuraba mu isi. Imana yo mu ijuru dutabare cyane. 13 haravuga ngo Imana ibwira Nowa iti, uko ndabibona umuhero w'igifise umubiri cyose urashitse. Imana irabwira Nowa ati, nk'Imana nka jewe nk'Imana ndabona neza ko umuhero w'igifise ubuzima cyose kigiye gutikira. Igifise umubiri, ibikoko mbese bigiye gutikira. Niko yabwiye Nowa. Nkako isi yuzuye ububisha kubera abantu, mbere nza kubatikiza hamwe n'iyo si. Imana iravuga iti, irabwira Nowa ati, isi yuzuye ububisha kubera abantu. Sinama ndababwiye, isi yuzuye ububisha kubera abantu. Kiriya gihe cyo kuri Nowa hatari bwaze bimwe maze iminsi ndabereka, bimwe byo kugira amamariage n'imbwa, bimwe byo kugira byo gukora ibirobo. Mwarabonye ko hariho n'abagenda bakaza barapfukamira bijya birobo. Imana yo mu ijuru dutabare cyane. Rero uciye ukurura iyo foto yo kuri Nowa, ugacukurura n'iyo video yo mu iki gihe, mbega ubona rabo kuri Nowa, ubona ari natwebwe bo muri iki gihe, ubona bafise ububi cyane ari bande. Imana yo mu ijuru dutabare cyane. 14 weho ni wibazira ubwato, wewe nanje twibazira ubwato mu biti by'uburembo. Mu biti by'uburembo Imana ivuze iti, ibajira ubwato mu biti by'uburembo. Wewe hungira muri Yezu Kristo. Ni wahungira muri Yezu Kristo uzobuhungiye ahantu hakomeye cyane, kubera abana b'Imana buriya abantu bari gufinata. Kandi Putine yatangwe gushinga amategeko ku buryo mbere tuzosanga ajya amahera y'Abanyamerika twiratamo, canke Abanyamerika biratamo, canke tuzohava dusanga byimukiye kwa Putine no muri China, kuko burya Abachina n'Abarusiya bari ku mugozi umwe. Imana idutabare cyane. Rero nukuraba neza. Weho ni wibazira ubwato mu biti by'uburembo. Urumva tweho dusenge nkuko Yezu yatwigishije. Nyabwato uzobucamwo ibyumba. Imana irikira mutegeka ingene ubwato azobucamwo ibyumba, nkuko n'ubu Imana iguma isemerera ituma abahanuzi
ivuga iti nyabuna hungira muri Yezu Kristo, abazoba bari muri Yezu Kristo nibo nzoha abamarayika barindwe, kuko ibigiye kuba mu isi bigiye kuba bibi. Bana b'Imana, ubu ndabona abantu bari kumurikirana cyane, muzaze muraraba hajya ahantu handitse ivideo, muzabona iri ku ifoto ya Bill Gates iriko W ubusa W agakwego n'ibindi nzobisigura odita ari kuyihuta. Mureba amahano yimirije kuba ngaha mu isi, ni ukuvuga aho Uburusiya buzomarira gufata isi yose. Ikimenyetso 666 kizotangura gikore, kandi atarabahungiye muri Yesu Kristo canke se muri Yesu Kristo muzotikira, kandi uwo bazogishiramwo azoba agiye. Imana yo mu ijuru ikube hafi cyane, nanjye imbe hafi cyane. Ubuhomeshe ifumba imbere n'inyuma, ngo ubuhomeshe ifumba imbere n'inyuma, ubwo n'amasengesho no gukora iby'Imana ishaka kuri twebwe, niho tuzoronka umunezero muri Yesu Kristo, niho tuzoba twahungiye neza muri Yesu Kristo, nk'ubwo bwato Imana yategetse Nowa. Twebwe Imana yatubwira ati duhungire muri Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. 15 haravuga ngo nguko ukuntu uzobugira. Imana igira ibwire Nowa uko azogira ubwato. Mu burebure buzogira intambwe 300, mu bwaguke 50, mu buhagurutsi naho 30. Imana ikiramubwira uko ubwo bwato buzoba bumeze, nk'uko natwe Imana itubwira ati senga, fasha abagenzi bawe, girira neza uwo ari we wese, reka gutoteza abagenzi bawe, nyumvira. Ni Imana idusaba. Twebwe ntidusabwa ibintu bikomeye. Nowa yagize amababa baza asubira, ariko twebwe gupfukama tugasenga Imana, kuza kuvomera umworo canke kwikorera gutegura utwo kurya ukaja kuraba umuntu kwa muganga, bikunanire kubera uzusanga ugiye muri gihonomu, kubera wase kumvira Imana kuby'Imana kubyeze yakubwiye ati nari isonje nari inyotewe. Turabandanya. Ubwo bwato uzobuha igisenge gikirurutse, ugifatire ku ntambwe imwe amaja hejuru, abe ariho uzobusakarira. Umuryango w'ubwato ubushire ku ruhande, ubuhe igice cyo munsi icya 2 n'icya 3. Imana imubwira uko azokubaka ubwato. 17 nanjye ngiye kurekurira isegenya ku isi itikize ikiremwa cyose gifise ubuzima munsi y'ijuru, ikiri ku isi cyose kizopfa. Imana ibwira Nowa ati ngiye kurekurira isegenya ku isi, ibintu byose bikoko n'abantu byose bipfe. Niko rero Imana yatubwiye mu minsi yahera dusoma mu byashuriwe Yohani, twasomye Imana ivuga ngo rekura baba marayika 4 babohewe ku ruzi Eufurate, ngo bazokwica icya 3 cy'abantu bo mu isi. Habaye byanyamugigima, imvura nyinshi, imitingito, ingwano, intambara. Twarabonye ingene izo ntambara zari zimeze, narabashiriyemo intambara ya Ukraine. Bige Yohani yo yeretswe, narabibashiriyemo, muzorabe ingene ibyo Yohani yeretswe, ingene muri Bibiliya habisiguye neza. Bana b'Imana rero, natwe Imana irabitubwira. Ubudari karahungira muri Yesu Kristo, uri kurishinga iby'isi nka ndoto nababwiye mu minsi heze nerekwa abantu bari mu myidagaduro bibereye mu ma birthday, mu ma mariage, muri za baby shower. Ariko bana b'Imana,
kuki duhendwa na satani koko tugacurika mu mutwe tukemera? Ariko nimubona ibintu biza umwana ngo birthday, ese ufise abana 10 apanze kabisa canke Imana yo mwijuru dutabare cyane nzobigarukako, ariko sinoreka kutakubwira ati urabe iminsi mikuru uri kurakora ko ari yihesha icyubahiro Imana. 18 nzokunga isezerano ryanje hamwe nawe. Imana yemereye Nowa ko izokunga isezerano nawe kuko Nowa yubaha Imana. Uzokwinjira mu bwato wewe n'abahungu bawe n'umugore wawe n'abakazana bawe ngo yinjire mu bwato. Imana iravugana nawe isezerano iti wewe n'abahungu bawe n'abakazana bawe n'umugore wawe muzokwinjira mu bwato, muhungire mu bwato. 19 mubifise ubuzima byose, mubifise umubiri byose uzokwinjiza mu bwato bibiri ikigabo n'ikigore kugira ngo nabyo ubirokore kumwe nawe. Aleluya, amen. Imana yamubwira ati ibifise ubuzima, mbega ibikoko, ngo aze yinjize mu bwato ikigabo n'ikigore, haba ku nyoni, haba ku mpene, haba ku nka, haba ku ndogobwe, byose Imana kuko yarazi ko bizorondoka. Nowa yinjirana mu bwato n'umugore wiwe n'abakazana biwe n'abahungu biwe. Mbega mu bwo bwato Nowa yinjiyemo hari abatinganyi binjiyemo? Hinjira ikigabo n'ikigore, igikoko, inka y'imvyeyi n'inka y'imfizi, inyoni y'ingore n'inyoni y'ingabo, kugira umwuzure niwahera bizosubire mu isi birondoke. Ariko mbarira uyu munsi umugabo ho kugira tora umugore by'ukuri aca tora ikibwa cyangwa igihene cyangwa umugore ho kugira arongogwe n'umugabo bagire mariage muzobirabe. Usibye ko ari abambwiye ati nari wambwiye ati bureka kuzurashira kwiba ibintu kubera ko umenga uri kurabamamaza wenda bo bikorera niki, ariko sinzi ni mugihe n'abandi benshi bambwiye ati zuraduha karorero nyene tubibone nta ngorane tumenye nyene biriko biraba mwisi, kuko bamwe bobo ntibemera ko bijya rukuri. Ariko nukuri jewe nibyo nibonera n'amaso yanje, kandi jewe ibintu bitari mukuri sinobyigisha, kandi n'Imana izomfashe sinzokwigere mvuga ibitavuye ku Mana. Rero mu bwato hinjira ikigabo n'ikigore. Nowa yinjirana n'umugore wiwe. Yinjiranye n'umugabo nkawe? Oya. Abahungu ba Nowa binjirana n'abagore babo. Ariko uyu munsi mbega Imana hamwe yovuga ati okay baza ubwato umugabo n'umugore binjire gutya na gutya, mbega baje batinganye bo kwinjira, mbega baje bariko barakora ibirobo bo kwinjira? Imana yo mwijuru dutabare cyane. Ivyo navyo bizotikirana n'iyisi, kandi abenshi babigira babizi nubwo babyirengagiza. Hari igihe bazokwiyumvira kugaruka umwanya warenze, ariko tubasengere cyane kumbure haze hagira abazorokoka bagaruke kuri Yezu Kristo. 20 haravuga ngo mu bwoko bw'ibiguruka, mu bwoko bw'ibikoko, mu bwoko bwose bw'ibinyogomba hasi, 2 mu bwoko bwose bizokwinjira iwawe kugira ngo bibeho. Imana yamubwira ati haba mu nyoni, haba mu nzoka zigenda zikurura hasi, haba mu miserebanye, haba n'utunyegeri, ibyo byose Imana irabwira Nowa ati byo birokore nawe uzubyinjirane. Kandi bana b'Imana kubyinjirana murazi ko kwinjirana n'imbwa zarinjiye mu bwato, zarinjiye kandi imbwa ikinjirana nyimba ari n'impwerume yayo. Ariko uyu munsi
usanga umuntu ariko arakwegana n'ikibwa je nahora ndaba mbona ibibwa mu mamodoka byarungaraye ugasanga babyambitse n'uduhuzu cyane ibindi bimeze gute byicaye nkagira ngo nibisanzwe ngo n'urukundo wenda bazikunda ibisanzwe kumbe sinamenya ko hari igihe bamwe biba ari byo ari bigore byabo canke ari bigabo byabo. Imana idutabara cyane isi yaragwishije ijana bana b'Imana twitandukanye nibi bibiri mu iyi si. Nowa rero Imana imutegeka kwinjiza ikintu cyose n'icyacyo. 21 haravuga ngo nawe akira ku biribwa byose ubyiziganirize nibyo bizoba ifungurwa yamwe nabyo. Imana ibwira Nowa ngo yakira ibyo kurya ibifungurwa abishire mu bwato ngo nibyo bizoba ifungurwa hamwe n'ibyo bikoko yinjiranye. Yakira ibyo kurya. Rero baba ni musengera ku kagarago mugume ku karago. Baba ni dusenga dukoresheje amashapure tugume ku ishapure. Hari abantu bama bashaka kumbagira impamvu ngo nambara ishapure cyangwa ibiki. Ishapure bana b'Imana ikubiyemo byose byo muri Bibiliya. Rero uri kurayivuga nuzo tuyivuga mwaramutse Mariya muzi intebe ubandanya gutyo cyane dawa twese uri mu ijuru. Turiya wumve icyo uri kuravuga, wumve na mwaramutse Mariya icyo rikubwira n'uwo Mariya wari we n'agaciro umuha, wumve icyo gisabisho cya dawa twese uburemere gifise, wumve ngo Mana mutima mweranda wuzuze mu mitima y'abakwemera uburemere gifise. Hanyuma usenge Imana izobirikira kubona kandi isengesho ryawe Imana izoryakira cyane. Abasabye kubigisha ishapure y'ubugwa barindwi bwa Bikira Mariya sinabyibagiye nzobikora muri iyi minsi kandi nzobigisha n'izindi shapure kuko abantu bari mu bihugu byo hanze baba Gatolika hari amashapure menshi tutazi, nanje hariho menshi ntazi n'ayandi nzi nk'iy'abamarayika, iya mutima mweranda, ikigongo cya Bikira Mariya n'izindi zonzibigisha. Aha 22 haravuga ngo Nowa arabigira nk'uko Imana yabimutegetse niko yabigize. Ngo Nowa arabigira ngo nk'uko Imana yabimutegetse ngo niko yabigize. Mugabo twebwe Imana idutegeka kwambara neza tukararamika amazosi tugaca murantunga nanje nyene ngira nambaye na tukararika amazosi tugaca twambara zitagira amaboko n'ibiki hana amabera ari hejuru, amapasura, iskariso ziri hejuru, tukararamika amazosi iti wewe Mana ntiwatwambitse neza. Imana ikatubwira ati uko nakuremye ndakwishimiye. Ugaca uhindura urukoba, ukagura utuvuta, ukagira ibinabiriya, ugahindura umubiri wawe. None Imana izokumenya gute wihinduranye kwe? Ni waba uri kurahindura umubiri wawe nibigutatse Imana yagutatseko. Ntuzobukira uw'Imana, ni washaka kuba umwana w'Imana kugira ntikuyobegwe. Uzogaruka mu mubiri wawe Imana yaguhaye no mu mushatsi n'ibintu byose Imana yakugiriye. Ariko ni wahindura urukoba n'ingoga kubitako na zanzara n'ibindi nakazi kawe. Bana b'Imana ndazi hari abazonyumva nabi, ariko jewe narambara amaherena, narambara ibishenete byiza, ariko Imana yarambujije kubyambara narabihagaritse. Rero raba ntagire ikintu kigutandukanya n'Imana, ahubwo wumvira Imana nka Nowa yumvira Imana agakora akabaza ubwato nk'uko Imana yari yabimutegetse. Bana b'Imana nyigisho y'uwo munsi tuyigarukirije ngaha, turacyabandanya. Umukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen.